ndasubiye kuba mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwe mwese mumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Tukaba tugarutse ngo tubashitse ko amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikiranga mu gihugu c'u Burundi, amakuru agarukana cane ku ngingo zikomeye cyane zivugwa ko wahoze ari umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu cacu c'u Burundi. Amakuru akomeye cyane nuko inyubako z'uwahoze ari umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu c'u Burundi General Guillaume Bunyoni zakikujwe n'abasirikare. Ni mu nyuma z'uko boba barungitswe n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika. Ni mu nyuma z'uko Colonel Senateri Reverien Ndikuriyo yasaba yuko ahabwa miliyoni zishika 500 kugira ngo yinjire mu rubanza rwa General Guillaume Bunyoni, ariko gushika ubu abaryango boza ari umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu c'u Burundi bakaba bararindiriye bagaheba. Umuhungu wiwe ashikirije ijambo rikomeye cyane. Tugeza kumva ivyo twagerageje kurungikira ubutumwa umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye kuri ya nimero yatanga ku banyagihugu, ariko gushika ubiboneka yuko yoba yaburavye ariko atanyishu aratanga. Turacarindiriye kugira ngo dutange umuco kuri ibi vyose biriko biraboneka nga mu gihugu c'u Burundi. Ni mu nyuma z'uko twari tumubajije niba yoba azi ibiriko biragirirwa abajyango bohoze ari umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu c'u Burundi. Bibaye mu nyuma z'uko gushika ngo umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye aherereye mu cankuzo mu masengesho yiwe na cane yo gushimira Imana ivyo yamukoreye mu mwaka wa 2023. Munyemere rero tuze kubigaruka ko makuru akomeye cyane mu buryo bw'idonido. Reka nsubire ndagwa ikaze nshuti munywanyi wacu kurumviriza amakuru yacu uherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure, abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Eka ndagwa ikaze nshuti munywanyi wacu kurumviriza amakuru yacu uherereye nga mu gihugu cacu c'u Burundi, mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu. Turabaye ikaze. Aka kanya rero amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira turaza kuyabashitsa ko nkuko amenyesha amakuru bacu bahora babigira. Mu nyuma z'uko gushika nguru reka nsubire ndagukengurukire cyane nshuti munywanyi wacu kuri waje gupyonda ijambo sabone. Kuba tarabikora akaniko karyo ndagusaba muri musi video rabanditse ijambo sabone pyonde ko uracabona rakazojya nawe nyene pyonde ko hama tuje turabana mu makuru y'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Ndabibutse yuko ayera amakuru avugwa mu bisata bitandukanye, gisata ca politique, umutekano n'agati y'akazira muntu, mukatorezwa n'umugwa amenyesha amakuru muhinga akorera nga mu gihugu cacu c'u Burundi n'abandi bakorera irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Ingingo nkuru turazifatira ku makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira. Turaza kugaruka ku ngingo zibiri zihejeje kuba zibonekeza nga mu gihugu c'u Burundi. Turaza kubabwira ku makuru avugwa ko wahoze ari umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu c'u Burundi Guillaume Bunyoni. Amakuru akomeye cyane yeje kudushikira mu nyuma z'uko ibiriko birakorerwa na cane mu butegetsi bwa CNDD-FDD biteye ubwoba, mu nyuma z'uko General Guillaume Bunyoni bivugwa ko yoba yaratowe ikiziga. Abandi bategetsi bakemeza yuko General Guillaume Bunyoni yoba yarimuriwe mu kindi kibanza muri indi bohero gushika ngo ritaramenyekana. Hakaba ari n'ayandi makuru yemeza yuko General Guillaume Bunyoni yoba apfungiwe mu igendereza. Amakuru akomeye cyane mu buryo bw'idonido turaza kubashikiriza ukuri kuri ivyo byose biriko biravugwa nkuko twahora tubibashikiriza. Turonsa amakuru mu nyuma z'uko umuhungu we ahejeje gufata ingingo ikomeye cyane asaba ubutegetsi bwa Gitega ko nibutoshera na cane ibijanye n'igipfungu kiriko kirakorerwa uwahoze ari umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu cacu c'u Burundi azoca afata ibigwanisho. Gushika ubwo yaheza kuvuga ayo majambo, abaryango biwe baciye bamuburira irengero. Bakaba bariko baribaza niba yoba yajanywe n'abapolisi canke nabo mwigendereza nkuko amasoko yacu avyemeza. Amakuru akomeye cyane yeje kudushikira muze kunyemera vyose tubigaruke ko makuru akomeye cyane adushikiye. Ayandi makuru turibuze kubashikiriza turaza kubabwira umubabaro abanyagihugu gushika ubu ubwo amasengesho y'umukuru w'igihugu yatanguye ku igenekerezo rya 2026 kigera mu mwaka wa 2023 azosoza ku igenekerezo rya 30 kigera mu mwaka wa 2023. Ico gikorane kikaba kiriko kiratesha abanyagihugu umwanya na cane kuva ubu bamwe bahagaritse ibikorwa vyabo bivanye n'ayo masengesho y'umukuru w'igihugu y'urutavanako. Ayo masengesho ndabibutse yuko yahora aba mu mpera z'umwaka. Amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira ndababwira ukuri muze kunyemera vyose tubigaruke ko makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira nga mu gihugu c'u Burundi. Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye abatari bakeyi bamurungikiye ubutumwa kuri ya nimero yahora atanga avuga yuko ariyo nyene kumubaza ibibazo bitandukanye vyo gutanga ko inyisho ku banyagihugu.
bivanye nuko amakuru akomeye cyane ava muri Permanence Nationale bamwe mu banyamugambwe bashikiriza yuko kuba General Alain Guillaume Bunyoni atari muri politiki y'igihugu cy'u Burundi gushika ubu ngubu biboneka yuko ubutegetsi cane mu mugambwe vyangiritse cyane. Biravugwa yuko vyanonekaye bivanye nuko General Alain Guillaume Bunyoni yahora ari umunyepolitike akomeye cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi, bakanashikiriza yuko ivyo yapfungiwe bidasiguritse na cane ko atavyemezo vyagaragazaga ivyo General Alain Guillaume Bunyoni yagirijwe. Ni mu nyuma z'uko amakuru akomeye cyane yeje kudushikira mbere yuko tubashitsa ko ivyo vyose twabateguriye, munyemerera amakuru yacu tuyatangurire ku makuru akomeye cyane avugwa kubijanye n'igikorane c'umukuru w'igihugu nyenicobere General Major Evariste Ndayishimiye uruhagarara rwajeje kuba mu cankuzo na Cibitoke. Mu nyuma turaza kugaruka tubashitsa ko ayo makuru twubabwiye mu funyo avuga koze ari umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu cacu c'u Burundi General Alain Guillaume Bunyoni. Cankuzo na Cibitoke batozwa ku nguvu amafaranga yo guterera mu gikorane c'umuryango w'umukuru w'igihugu. Vyari vyitezwe yuko ivyo vyakozwe mu gutangura iki gikorwa no gutangura iki gikorane, ariko gushika ubu ngubu birabandanya. Mw'ikete ryandikiwe urongoye ibiro bijejwe indero mu ntara ya Cankuzo ubuseruko bw'u Burundi, Buramatari yasavye ko abakora mu gisata co kwigisha bose hamwe n'abandi bakozi ba leta bakorera muri iyo ntara co kimwe n'abakora mu mashiramwe ategamiye leta guterera kugira ngo bashigikire mu gikorane cama gitunganywa umukuru w'igihugu mu mpera z'umwaka. Bibaye mu nyuma z'uko gushika ubu ngubu babona yuko ivyo vyose ari ibintu bigoye cane. Nayo mu Cibitoke buraruko bushira uburengero bw'u Burundi umugambwe CNDD-FDD niwe uriko nyene uregeranya iyo ntererano mu banyagihugu na cane abadandaza. Ishiramwe rikangurira abarundi guhindura ingendo Parsem risaba ko izo ntererano zohagarikwa ku neza y'abanyagihugu. Kubw'inkuru ya Burundi News TV izo ntererano zegeranywa hisunzwe urugero umukozi ariko kuko twabibashikirije mu makuru yacu yaheze, umuyobozi w'indero mu ntara atanga amafaranga 5,000, abigisha bagatangishwa amafaranga 3,000, mu gihe umukozi wo hasi gushika ubu ngubu atangishwa amafaranga ashika 1,000 nk'uko nanone tubibwirwa n'abigisha. Ishiramwe Parisem rihamagarira abarundi guhindura ingendo ririyamiriza iyo ngingo ikomeye cyane ya Buramatari wa Cankuzo. Faustin Ndikumana arongoye iryo shiramwe avuga ko uwo mutegetsi ategerezwa gutangisha na cane gutangisha iyo ntererano kuko abo bantu nyene basanzwe bariha amakori n'amatagisi. Gushika ubu ngubu rero akaba avuga yuko ivyo vyose biriko birakorwa ari akarenganyo. Uwo asanzwe aharanira agateka kazina muntu amenyesha ko amafaranga agenewe ibikorane vy'umukuru w'igihugu ari imiliyoni zishika 300 z'amafaranga y'amarundi. Kubwandikumana iyo ngingo iranyuranye cane n'amategeko agenga amafaranga leta ikoresha, yongera ko abategetsi bafata ingingo bene izo baba ari abikundwa kaza kuri ba sebuja. Abategetsi bene abo harimwo uwe nanone mu Buramatari birengagiza gushika ubu ngubu birengagiza ko abanyagihugu bari mu bukene butagira izina. Niko yongera ko avuga amenyesha ko Buramatari wa Cankuzo yategerezwa guhagarika iyo ngingo. Ni mu nyuma z'uko gushika ubu ngubu igikorane coco nyene kikibandanije. Igikorane c'umuryango mukuru w'igihugu kuri ubu ngubu rero ndabibutse yuko kikibandanije mu nyuma z'uko catangura ku igenekerezo rya 26. Ni mu nyuma z'uko amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira no mu Cibitoke biri uko. Mu Cibitoke abanyagihugu muri rusange na cane abadandaza bo muri iyo ntara yo mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi baridoga kubera bategekwa gutanga amafaranga mu mugambwe uri ku butegetsi kubera ico gikorane. Ni mu nyuma z'uko kwegeranya intererano vyashinzwe abarongoye CNDD-FDD bagenda inzu ku yindi bishikirana cane mu badandaza begeranye amafaranga ku nguvu, ubutayatanze bakamukubagura abandi bakajanwa ku biro kuri komisariya y'igipolisi yegereye ngaho. Umunyagihugu wese yaba uri ku mugwa mukuru w'intara canke mu makomine ategerezwa gutanga amafaranga arenga canke kuva ku 3,000 gushika ku mafaranga 10,000. Umwe rero mu ndongozi z'umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi n'uwuri ku butegetsi wa CNL ariyamiriza iyo nyifato agasaba ko bihagarara. Avuga ko ivyo biraba abanywanyi b'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi, akavuga yuko ivyo vyose bitaraba abanywanyi b'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi n'uri ku butegetsi canke abayiyoboka.
CNDD-FDD yategerezwa kutangisha na cane kuyatangisha abanywanyi bayo gusa kandi igahagarika iyo ngendo imaze imyaka ishika 20. Tumubajije Buramatari Clement Bizoza yavuze ko agiye kubaza abarongoye umugambwe uri ku butegetsi mu ntara kugira ngo amenye uko vyifashe. Abarongoye umugambwe uri ku butegetsi mu ntara bavuga ko abanywanyi n'abayoboke b'uwo mugambwe bose ari bo bonyene batanga iyo ntererano yo gutunganya ico gikorane. Abashinga amateka bo mu migambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi basavye ko umushikiranganje ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu gusubiza na cane ku murongo abo nyene arongoye. Umushikiranganje w'ikigega ca leta nawe asaba kugabanya ayo mafaranga imiliyoni 300 zigenewe igikorane, biboneka ko ari akaryo ka CNDD-FDD ko kwiyamamaza na cane nk'uko amakuru akomeye cane ahejeje kudushikiranga mu gihugu c'u Burundi. Bica vyumvikana yuko umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ingingo ariko arafata abategetsi bamwe bariko barazigwanya. Ni mu nyuma z'uko biboneka yuko izo ngingo ataco zizanira abanyagihugu. Ndabibutse yuko ngaha mu gihugu c'u Burundi twarabuze ibijanye n'igitoro, twarabuze ibijanye n'abacu, twarabuze ibijanye n'ibindi biba biriko biribonekeza ngaha mu gihugu c'u Burundi ko kubura ibipfungurwa n'ibindi bitandukanye. Ivyo bigashikirizwa n'abanyagihugu baherereye mu Cankuzo na Cibitoke bagaragaza umubabaro. Reka rero amakuru yacu tuyabandaririze ku makuru avugwa koze ari umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu cacu Burundi General Alain Guillaume Bunyoni nk'uko twebabwiye mu fiyafunyo. Twabwiye amakuru akomeye cyane yuko General Alain Guillaume Bunyoni gushika ubu ngubu amagara yiwe ashitse aho umwasi ashaka, mu nyuma z'uko hari n'ayandi makuru avuga yuko General Alain Guillaume Bunyoni yoba yaragandaguwe. Mu nyuma z'uko hari ikiziga caboneka mu iboro rikuru rya Gitega, ariko umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuco batazeranda kugarika agatanga itegeko rikomeye cyane ryo kugikura ahamenwa imicafu kikanyegezwa. Bigasigurwa n'ababa ku micungararo y'iryo bohero n'abanyororo bakeyi biboneye iyo dosiye uko yatunganijwe. Gushika ubu ngubu umuhungu wa Ozar umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi akurikira Darlene Bunyoni gushika ubu ngubu ahejeje kwandika ku rubuga rwe rwa X. Bivugwa yuko amakuru akomeye cyane wewe nyene asaba yuko umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yokishikira ngaha mu rugo kwa General Alain Guillaume Bunyoni kugira ngo arabe ingene bamwe mu baryango n'ibiriko bagirirwa. Amakuru akomeye cyane yeje kudushikira arateye ubwoba mu nyuma z'uko na muramo wa General Alain Guillaume Bunyoni ho bari ko haravugwa amakuru yuko gushika ubu ngubu yasubiye gupfungirwa mu iperereza. Turaza rero kubigaruka ko mu yandi makuru akomeye cyane twabateguriye. Bibaye mu nyuma z'uko amakuru akomeye cyane yeje kudushikira nuko abo mwigendereza bariko barahatira bamwe mu baryango ba General Alain Guillaume Bunyoni gutanga ikodi zipfungura ahanyegejwe inzabu z'agaciro n'amafaranga y'agaciro. Ivyo rero bikaba bitomorwa n'umwe mu bapolisi atashimye yuko tuvuga amazina yo kumva z'umutekano wiwe, bivanye nuko yewe nyene asaba yuko mu gihugu c'u Burundi hakwiye kuvavanura n'ibiturire. Ibi vyose rero bikaba mu nyuma z'uko igiturire ngaha mu gihugu c'u Burundi cama gitangwa ku mugaragaro abanyagihugu babiraba. Ndabibutse yuko umwe mu baryango ba General Alain Guillaume Bunyoni atashimye yuko tuvuga amazina yiwe kumva z'umutekano wiwe, amenyesha yuko gushika ubu ngubu hari imiliyoni zishika 500 zatanzwe zihabwa Colonel Senateri Reveriyano Ndikuriyo umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Ni mu nyuma z'uko yari yababwiye yuko azobafasha mu gupfunguza no gusaba ikigongwe ku mukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Vyari kumvikana yuko iyo ngingo yari gukunda, ariko kubw'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye bitewe nuko abona yuko General Alain Guillaume Bunyoni yoba ari umwansi wiwe umunsi yorekuwe yoca atembagaza ubutegetsi, yaciye yanka iyo ngingo. Ni mu nyuma z'uko nk'uko twebabwiye mu fiyafunyo tugeza kumviriza amakuru ariko aragererwa kubiriko biragererwa abaryango ba General Alain Guillaume Bunyoni, twagerageje kurungikira ubutumwa umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye kuri ya nimero ya telefone ngendanwa, na cane kugira ngo dutange kandi tubone umuco kuri ivyo vyerekeranye n'ayo makuru. Gushika ubu ngubu biraboneka yuko umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yoba yasomye ubwo butumwa, ariko gushika ubu atanyisho aratanga. Turiko turibaza niba yoba ari busy cyane bivanye nuko ari mu gikorane kiriko kiramuhuza n'abanyagihugu bo mu Cankuzo na Cibitoke n'abandi batandukanye bitabiriye ivyo birori bikomeye cyane.
turaza rero kugaruka dutanga umuco ku vyerekeranye n'ivyo vyose biriko birakwiragizwa nga mu gihugu c'u Burundi, aho turi buze kwifashisha imboni yacu mu buyobozi bukuru bwa Gitega mu nyuma z'uko umwe mu bajinare bakomakomeye ajeje kuturungikira amakuru. Operasiyo yo kurungikwa kwa General Alengiyome Bunyoni yoba yarateguwe n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca batazeranda kugarika mu nyuma z'uko umukuru w'igihugu wewe nyene atoba afise ayo makuru. Gervais Ndirakobuca mu majambo yiwe wewe yivugiye yuko aho kugira ngo General Alengiyome Bunyoni akurwe mu munyororo ahubwo azopfuma agapfa. Ni mu nyuma z'uko Gervais Ndirakobuca batazeranda kugarika gushika ubu ngubu bivugwa yuko yo bahejeje kwihagira amatungo ya General Alengiyome Bunyoni na cane ayegereye amabarabara ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Ivyo vyose bigatomorwa n'umwe mu baryango ba General Alengiyome Bunyoni ariko nyene atashimye ko tuvuga amazina yiwe kumva z'umutekano wiwe. Gushika ubu ngubu rero bararaye ntibuca barasaba yuko abanyagihugu bovuza kandi botera akamo kubijanye n'ibi vyose biriko biragirirwa abo baryango. Bamenyesha yuko ndiba General Alengiyome Bunyoni yoba ari we nyene yakoze amakosha ariko gushika ubu ngubu bidakwiye kugirirwa abaryango biwe. Mw'isaha z'ijoro niho abo mwiperereza bari kuhashika n'imiduga y'igisirikare bagatera ubwoba abo bana ba General Alengiyome Bunyoni bababwira yuko bazokwica General Alengiyome Bunyoni. Bibaye mu nyuma z'uko Darirene Bunyoni mu misi yaheze yashikiriza yuko ibiriko biragirirwa uwabo ari ibintu biteye ubwoba, aho yashikiriza yuko n'ubundi intwaro ya nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yagiye ko mu nyuma z'uko atari we yonyene yari itegerezwa kuja kurongora igihugu c'u Burundi. Ivyo vyose yabishikirije nk'umwana avugira umuvyeyi wiwe, muraze agashavu kaboneka mu nyuma zo kubura umuvyeyi wawe na cane mu gihe woba ufise amakuru yuko yoba ariko arazira akarenganya. Muze kunyemerera ivyo n'ibindi vyose tuze kubigaruka ko mu yandi makuru akomeye cyane twabateguriye kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Turaza gutanga umuco mu nyuma z'uko uyu yabaga wa General Alengiyome Bunyoni ashikiriza yuko gushika ubu ngubu n'ibitokorwa kugira ngo uwabo hatangwe umuco kandi leta ya Gitega ive mu gacereri ibwize abanyagihugu ibiriko biragirirwa ababo, azofata nanone ibigwanisho akaja mu ishamba akaja gufashanya n'umugwi wa Red Tabara ugwanya leta ya Gitega, na cane ko abona yuko leta ya Gitega ari yonyene irimwo inkozi z'ikibi kurusha abari muri uyo mugwi wa Red Tabara ugwanya kandi ukica abarundi. Ndabibutse yuko ivyo vyose biriko birakorwa mu nyuma z'uko hari igitero gihejeje imisi itari mikeyi cagirijwe ibisata bitandukanye yo barede tabara igihugu kibanye na leta ya Gitega yoyo nyene. Bikavugwa yuko amakuru akomeye cyane yeje kurushikira ari amakuru ateye ubwoba. Muze kunyemera vyose tuze kubigaruka ko mu makuru twabateguriye. Ntimuje kure nizere ko waje gupyona ijambo sabone kuba tarabikora akariko karyoda gusoma nake musi video urabanditse ijambo sabone pyode ko uracabona rakazo naho nyene pyode ko hama tuje turabana amakuru y'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Turabipfurije kugira ibihe vyiza nshuti banywanyi bacu, tubipfurije umwaka musha muhire w'ibihumbi 2024. Iteka munezero n'ivyo tubipfuriza. Ntimuje kure abamenyesha makuru bacu bariko baratugira amatoza. Ugeza kumviriza ivyi urashobora kugana muri comment kugira ngo nanone tugire ivyo tuyaga kuvyerekeranye n'ibi vyose biriko biraba nga mu gihugu c'u Burundi. Ntimuje kure abamenyesha makuru bacu bariko baratugira amatoza. Iyi ni Burundi News TV.